Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'ikiganiro warubizi. Aheruka twariko tubayagira kuri Kwame Nkrumah, muravyibuka uwaharaniye intahe y'ukwikukira kw'igihugu ca Ghana. Uyu munsi twafashe indege idushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho tugiye kubayagira kuri Jean-Baptiste Pokele azwi ku matazirano ya Molière. Muti none uwo Molière ninde, yakora iki, yabayeho ryari? Ibi ni bimwe mu vyo uza kumva muri iki kiganiro. Jewe ndi Isidore Habonimana, ariko kandi nkagusaba kugira subscribe kugira ngo ube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, uce wongera ufyonde kuri aho gakengeri kazi ruhande utibagiye kubisangiza abandi. Jean-Baptiste Pokele batazira Molière yavutse ku igenekerezo rya 15/0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 622. Avukira i Paris ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubufaransa. Molière yitavye Imana akiri muto hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 673. Yari afise imyaka itarenga 51 y'amavuka. Ururimi yavuga Molière ntuhavurondera ngo ikidagi, icongereza, habanamba. Molière yavuga ururimi rw'igifaransa, kujya bavuga ngo ururimi rw'icongereza n'urwa William Shakespeare canke ururimi rw'ikidagi ko ari urwa Goethe, ni nako ururimi rw'igifaransa rwitiriwe Molière. Aha bafatira ku banditsi babunyoye baba bagiye bakoresha urwo rurimi. Mu Bufaransa rero Molière afatwa nk'umwe mu bantu bari baramize akabuye k'abagabo mu gifaransa. Uwamwababa yari umwanditsi yitwa Victor Hugo. Ubundi bwo ntawo havagira ngo ngiye kurondera igifaransa ca Molière, oya, nukubera ari abantu novuga bari babikovongo muri urwo rurimi, haba mu kuruvuga canke mu kwandika bakoresheje urwo rurimi. Nihajya rero uzawumva ngo ururimi rwa Molière, la langue de Molière. Uwo mugabo yari umukinyi w'ivyese théâtre mu rurimi rw'igifaransa, akongera akaba n'umwanditsi. Molière yari umuntu atari wo guta mu ndasa mu bijanye n'ubuhinga bwo gukina ivyese. Se wa Molière yitwa Jean-Baptiste Pokele, nyina nawe yari Marie Cresse. Wose wiwe akazi yakora karaho gukora intebe, imeza, gusiga amarangi. Ayo marangi yo mbere ngo n'ukuyakora yarayakora. Mu gifaransa twovuga ko se wa Molière était un tapissier. Ariko rero naho bama bavuga ngo imfizi y'intama itendera nka se, Molière we suko yabibona. Yararavye avuze ati wapi, umwuga wa papa ndabona nta kimota. Acaja mu mwuga wo gukina no kwandika ivyese théâtre mu rurimi rw'igifaransa. Aha rero benshi bagiye bibaza igituma Jean-Baptiste Pokele yihaye akazina ka Molière. Mu bisanzwe kera abanditsi wasanga bafise amazina y'amatazirano. Aha rero hari gihe baba bashaka kumera nk'abihisha kugira ngo rimwe na rimwe ntibafatwe, nko mu gihe baba bariko bavuga ibikora kuri abana bariya. Ayo mazina niyo twita mu gifaransa pseudonyme. Nka Molière we urazi umukinyi w'amateatre ukugene biba bimeze, inyambaro. We rero yavuga ati kumbure sinshaka gucafuza ico novuga l'image de la famille. Aha niho rero wasanga nk'abitwa ba François Marie Alouet, ariko ugasanga we yita Voltaire. Uwo mwanditsi w'umufaransa benshi baramuzi, azwi ku izina rya Voltaire, mugabo ayo n'amatazirano kuko izina ryiwe nyezina ni François Marie Alouet. Ivyo bakaba babikora muri bimwe mpejeje kuvuga ko baba bashaka kwinyegeza. Ivyo ntawe bideha kuko wanashaka na Molière idini rya Katolika ntiyamubona neza mu vyo yakora. Ni naco gituma igihe yitavye Imana banse kumugirira imigigwa, aha twovuga nk'imisa yo kumusabira. Ahanini ico vyavuye ko uraza kucumva muri kino kiganiro. Kubijanye n'amashure ya Jean-Baptiste Pokele ariwe Molière ntibizwi neza kuko nta hantu na hamwe hari vyanditse vyerekana neza na neza amashure yiwe, ariko hari bamwe bavuga ko yoba yari yarahejeje amashure yisumbuye
Les Humanités Générales ku ishure ry'abajesuite, bakavuga ko mbere inyuma yo kurangiza ayo mashure yisumbuye yaciye aba umushingwamanza. Ariko mugabo ku rundi ruhande ubiravye neza izina rya Molière nta hantu na hamwe riboneka mu bitabo vy'abashingwamanza mu gihugu c'Ubufaransa. Ndetse n'ivyo biraboneka ko Molière atigeze ahonyora muri kaminuza y'i Orléans, iyi nayo ikaba yari kaminuza ikomeye yo mu Bufaransa yaramura abantu bo mu bisata bitandukanye. Yari yashinzwe n'umupatiri Clement wa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 306. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 643 Molière acashira habona théâtre yiwe ya mbere, nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 658 acakina théâtre yise Docteur Amoureux, ayikinira imbere y'umwami Louis XIV, maze bimwandikishiriza amateka kuko mu nyuma ivyo yakora naho vyanebagurwa na bamwe mu kibano, umwami we yaramushigikiye. Mbere hari n'agafashanyo yaronse, ivyatumye noneho abantu bamurira imisaya kurusha. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 664 Molière akina théâtre yise Tartuffe, aho yatunga agatoke ubwiyorobeke bw'abanyamadini, hypocrisie religieuse, aho iyo théâtre yaciye yankigwa kongera gukinwa mu kiringo c'imyaka 5. Mbega hoho ni igiki catumye iyo théâtre yankigwa? Ahanini nuko yariko anebagura ivy'amadini. Ico gihe rero abaklerije novuga ko bari abantu bakomeye mu idini, baciye basaba umwami w'Ubufaransa Louis XIV ko yohagarika iyo théâtre. Aha rero uca wumva ko ukutumvikana hagati y'idini na Molière kwari gutanguye, ari naho ku rupfu rwiwe banse kumusomera imisa yo kumusabira nk'uko babigira ku bandi. Iyo théâtre imaze kwanka niho yaciye akundanira n'umwigeme yitwa Madeleine Béjart, ariko Molière yahavuye yubakana na Armand de Béjart, uwo bamwe bavuga ko yari mwene wabona na Madeleine umwe bari batanguye gukundana, abandi bakavuga ko yari umwana wa Madeleine. Ariko ivyo ntaco vyari bimutwaye kuko we yagumye yikinira amateatre ukuri kwamye. Wumvise ko théâtre yiwe ya Tartuffe yari yanswe, niho mu nyuma rero yacakina iyo yise misanthrope, mi gisigura kwanka, co kimwe na anthrope bisigura homme, nico yise et je hais tous les hommes. Aha Molière yashaka kuvuga abantu biyorobeka, les hypocrites, bakigira aberanda ariko ataribona gato. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 666 Molière aragwara, amaze kugwara niho yandika ico yise Le Médecin malgré lui. Imbere yuko turangiza kino kiganiro, reka tugaruke ku majambo amwe yagiye avugwa na Molière. Yaravuze ngo burya abantu bamara umwanya munini bahangayikishijwe n'ibintu bitazigera bibaho. Molière yarongeye avuga ati uburyo bwiza bwo gukira ingeso ni ukuyishira habona. Yongera ati buriya uravye ubwiza butagira ubwenge ni nk'igitare kitagiye imirya. Yongera ati intege nke z'umuntu ni urukundo akunda ubuzima, yibagiye ko atari umusozi uzokwamaho, kuko kuri iyi si mu gihe ukunda cyane ubuzima ugirira n'abandi ndetse ugasanga havuyemo n'ubwicanyi. Molière we niko yabibona. Yarongeye avuga ngo amafaranga ni isabune y'umubiri, kuko umuntu afise amafaranga uko yoba asa kose abantu bamubona neza. Nyuma rero yo gusohora théâtre yise Lava mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 668, hari yindi yise Le Bourgeois n'izindi canke Les Femmes Savantes mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 672, niho yashashira habona ico yise Le Malade Imaginaire. Mu gihe iyo théâtre yari ko yikina ku ncuro yiwe ya kane, ko yarasanganywe ingwara y'igituntu cyo mu mahaha, nuko Molière acagwa kuri scène aho hari kwigenekerezo rya 17 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 673. Molière yitavye Imana ku myaka 51 y'amavuka. Molière yahambwe mu ijoro mu itongo ry'abapfuye ryo kwisengero ryitiriwe umweranda Eustache, ariko yahambwe nk'uko twabivuze atamigigwa ya Gikristo yo kumusomera imisa ibaye.